arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi ahejeje kudushikiriza. Tubibutse ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kuri internet wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mukanya na makuru yo mu karere. Amakuru tubafitiye muri kano kanya mu karere turahere mu Rwanda haraye hatangujwe uruganda rukora amatelefone ngendanwa agezweho azwi nk'ama smartphone. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa. Ni uruganda ruzajya rukorera telefone ngendanwa zigezweho zizwi nka smartphones zahawe izina rya Mara Phones. Ni uruganda rw'abashoramari bibumbiye mu itsinda Mara Group. Kwikubitiro rurakoresha abakozi 290% ni Abanyarwanda naho 60% n'abagore. Mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro uruganda bwana Ashish Thakur umuyobozi mukuru wa Mara Group wanayitangije yavuze ko uruganda ruzagirira akamaro umugabane wa Afurika n'indi migabane muri rusange. Today is a big dream come true not only for Mara. Aragira ati uyu munsi inzozi zagutse zahindutse ukuri bitari kuri Mara gusa ahubwo no ku Rwanda ndetse no kuri Afurika. Iki ni ikintu cy'amateka kirafasha mu guhindura imyumvire ku mugabane wacu mu buryo bw'ukuri ko twe nk'Abanyafurika dushobora gukora ibintu byiza biri ku rwego mpuzamahanga ku mugabane wacu. Uru ni uruganda rwa mbere rw'ikoranabuhanga muri Afurika rw'Abanyafurika rukorera Afurika no hanze yayo ruri mu Rwanda and the rest of the world. In Rwanda. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame wafunguye ku mugaragaro uruganda rukora telefone ngendanwa zigezweho yashimye abashoramari ba Mara Group cyane ko atari bashya ku butaka bw'u Rwanda. Ishoramari ryabo Perezida Kagame arasanga rigwa mu murongo w'ubutegetsi abereye ku isonga mu kwihutisha iterambere ry'u Rwanda. Our world is changing very fast. Keeping pace Ati isi yacu irahinduka byihuse cyane kugendana nabyo bisaba guhanga ibishya niyo nzira u Rwanda rwahisemo ku iterambere ryacu. Ishoramari rya Mara Phones Group riri mu buryo bwiza bugendanye n'intego yacu mu bumenyi n'ikoranabuhanga nka kimwe mu byihutisha impinduka mu bukungu bwacu. Shimishijwe no kuba Mara Group ifite ubushake mu gukorana n'u Rwanda mu by'uburezi no guhugura, tukizera ko abakozi bazagira ubumenyi bwa ngombwa mu kubigeraho. To ensure that workers acquire the necessary skills to succeed. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yanizeje ko bazakoranira bya hafi n'abo bashoramari kugira ngo ibikorwa byabo bizungukire impande zombi. After all, the private sector is the engine of the progress we desire. Ati urwego rw'abikora ni moteri y'iterambere dukeneye ku mugabane wacu. Tugomba kujya mu ruhando ku karere no mu mahanga ku rwego rwo hejuru mu ikoranabuhanga. Mara Group yagaragaje ko dusangiye icyerekezo cyacu mu iterambere ry'u Rwanda kandi yiteguye kugira uruhare rw'ingenzi kuri ryo. And is prepared to play a significant part for that matter. We value that readiness and will work to ensure. Ati ibyo tubiha agaciro kandi tuzakora kugira ngo ishoramari rya Mara Group rizagende neza kuko biri no mu nyungu zacu. Which is also to our benefit. Kugeza ubu hamaze gukorwa telefone ebyiri za Mara Group, ni ya Mara X na Mara Z. Ibiciro byazo biri hagati y'amadolari 100 n'amadolari 200 y'Abanyamerika, ni ukuvuga kwihenze yabarirwa mu bihumbi 180 by'amafaranga. Biteganijwe ko buri mwaka uruganda ruzajya rusohora telefone ngendanwa zizwi nka smartphone zibarirwa muri 1.5 miliyoni. Imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda igaragaza ko Abanyarwanda batunze telefone ngendanwa muri rusange bagera kuri 80% kandi ko 15% aribo bakoresha telefone zigezweho zizwi nka smartphone mu buryo bw'ikoranabuhanga. Intumbero y'ubutegetsi ni uko izi telefone zizajya zikorerwa ku butaka bw'u Rwanda zishobora kuzongera umubare w'abakoresha telefone ngendanwa zigezweho. Mu murongo wo kureshya abashoramari u Rwanda rushyirwa ku mwanya wa 29 ku isi, mu korohereza ishoramari rugashyirwa ku mwanya wa 2 ku mugabane wa Afurika. Iyi Mara Group ifite icyicaro muri Leta Zunze z'Abarabu ni nayo yaguze imigabane ingana na 62% muri banki y'abaturage y'u Rwanda. Uruganda ruje rwiyongera ku zindi nk'uruganda Volkswagen rw'Abadage ruteranyiriza imodoka mu Rwanda n'urundi rwa Positivo rw'Abanyamerika ruteranyiriza mudasobwa mu Rwanda. Kuri izi telefone ababishinzwe mu ikoranabuhanga ku butegetsi bw'u Rwanda baravuga ko zizewe ku mutekano wazo. Byitezwe ko nyuma yo gutangiza uru ruganda rukorera telefone mu Rwanda zigezweho, mu minsi iraza Mara Group izatangiza urundi ruganda mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *1kabiri 0kabiri 441 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Nena biciye ku masonga nkitangura nyuma y'aho abanyepolitike babiri bo mu runani Senarede rutavuga rumwe na leta y'u Burundi batahukiye. Leonard Nyangoma yahoze arongoye urwo runani avuga ko itahuka ryabo ridashobora gutorera inyishu ibibazo vya politike biri muri ico gihugu. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije, Nyangoma yavuze kandi ko atabona insiguro yoha iryo tahuka. Kubijanye n'iryo tahuka ry'umubangano nshingwabikorwa muri Senarede akaba n'umukuru w'umugambwe CDP, hanyuma n'uwitwa Mamese basubiyeko nawe nyene ngo yoba yarinjiye muri Senarede, niko ndavyumva. Yego naje navyumvise uko simbona ico nobivuga ko batahutse. Bumvise yuko hageze mu mitima yabo baca barafata inzira bataho. Urunani mwarongoye Senarede rwaracitsemwo imirwi, ubu iryo tahuka ry'abatetsi yoba rivuga ko urwo runani rurangiye. Ngira ngo bagiye gukorera hariya, erega hariho n'abasanzwe bari muri Senarede bari mu Burundi. Ngira ngo boba bagiye gukorana n'abandi hariya. Ivyo navyo nyene sifise ico nobivuga ko yuko urwo runani rurangije ibikorwa rwari rwishinze. Naheruka mu minsi iheze numva yuko hari bahuye mu kinyegero na leta y'Ubujumbura ngo barumvikana ku bintu ngo bitari bike, hanyuma ngo intumwa ya leta ishitse Bujumbura ngo ishikanye ivyo bumvikanye, hanyuma abandi baravyanka. Rero ntawuzi ivyo barimwo n'ukuri kose, noba ndaguhenze ngo bariko bugana ngo rugiye kubandanya ibikorwa, ariko naho urwo runani rutoba rubanda kibandanya ibikorwa, noneho nta n'ivyo tubona ruriko rurakora. Opposition, abatavuga rumwe na leta ariho, baracariho, bari mu gihugu, abandi bari hanze. Turihwere mweho muzotahuka ryari ko niko eka iyo ngingo ntiyoba namwe yabahaye kizero ko namwe mwohava hoba hageze ko namwe mutahuka? Muzotahuka ryari? Twebwe tuzotahuka hageze, kugira ngo muri aba bose abarundi bumva benshi bahunze, benshi cane cane bari mu bihugu vyo mu karere, cane cane muri Tanzania. Ahubwo ikibabaje nuko bariko bararondera kubatahukana ku nguvu. Ntawuzi ivyo leta ya Tanzania yumvikanye na leta y'u Burundi kugira bafate ingingo yo gutahukana abantu. Tugarutse ariko kwitahuka ry'abo bategetsi babiri muri Senarede, ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati bwabaye nk'ubuhumuriza abanyapolitike bari hanze, cane cane abafise imitahe ibakurikirana, bukaba bwavuze ko abo bantu batazoca batabwa mu mvuto, ahubwo bazobanza kumvirizwa n'ubutungane. Ivyo vyoba vyahaye akizero abanyapolitike bafise iyo mitahe ko nabo bashobora gutahuka? Mbega ntabo barungikira imitahe abandi, barabanza birungikira imitahe ku mashano bariko barakora no ku mashano bakoreye abanyagihugu. Twe twavuga duti kandi n'ubu niho duhagaze, igihambaye kwa ruko abantu bagarukana ubwenge, cyane cyane abo muri leta nibo ndiko ndakebura, bakemera tugasubira mu biganiro tugahumurizanya. Mu mezi arenga 8 canke 8 gatoyi arategekanijwe amatora mu Burundi mu kwezi kwa 5 mu 2020. Ikintu mwebwe mubona cyo kurwa kugira ngo mwebwe mutahuke, mwebwe Leonard Nyangoma mutahuke niki?
ibyo ngira ngo jewe uvuze jewe ngira ngo uze n'abandi ega se jewe jenyine nagiye umva aho mu karere k'ibiyaga binini hari abantu barenga 500,000 hari n'abatazwi hari abandi bari za Buraya ngaho muri Amerika ngaho ahuri ikintu cokogwa kugira ngo abo bose bahunze igihugu cabo kandi baragikunda batahuke nuko ubwa mbere leta n'ibibazwa cane cane ishiraho umwuka mwiza mu gihugu igashiraho umutekano ukwiye ikarekura abo banyororo bose bafungiwe ubusa bafungiwe bya politike igafuta iyo mitahe hanyuma n'ibindi hanyuma tugategura amatora neza tugashiraho inzego ziyategura neza zizigiwe na bose. Leonard Nyangoma umukuru mugambwe CNDD murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika. Urakoze nawe Frederic. Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:30 kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusuye mu Rwanda aho urwego rw'ubugenzacyaha muri ico gihugu rutangaza ko rufise Pasteur Greg Brian Chuf nyuma yaho polisi imutaye muri yompi mu gitondo cejo kuwa mbere. Umenyesha makuru wacu mu Rwanda Assumpta Kaboyi arakomeza nino nkuru. Inkuru nyirizina yabaye saa 4 za mu gitondo. Iyi saha yageze hari abanyamakuru bamwe bageze i Remera aho icyo kiganiro cyagombaga kubera, ariko batungurwa nuko basanze icyumba inama yari kuberamo gifunze. Mu gihe abanyamakuru ndetse na Pasteur Greg bibaza uko bigenze, hahise haza abapolisi bamwe bakikiza aho inama yagombaga kubera, abandi begera Pasteur Greg bahita bamwambika amapingu ku maboko. Icyari ikiganiro n'abanyamakuru cyahise kirangiriraho, gusa nyuma Ijwi ry'Amerika ryabajije umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Modeste Mbabazi aho uwo muvugabutumwa yajyanywe, adutangariza ko RIB ari ifite Pasteur Greg nyuma yo gutabwa muri yombi na polisi. Icyo akurikiranyweho niki nibyo Modeste Mbabazi yasobanuriye Ijwi ry'Amerika. Ari harabazwa gusa iby'inyenzi byo kwikubitiro n'ibyo kubangamira umutekano public order no gukoresha inama zitemewe, ariko ubwo muri izo nama harimo n'ibindi bari buze kuba bakurikirana. Inama zitemewe harimo na kiriya kiganiro n'abanyamakuru cyane ko yari yatumijwe se mbere saa 4 kandi saa 4 yatari yagatangiye ikiganiro. Ni ukuvuga ngo n'ubundi mwari mushatse kumubaza. Twagombaga kumubaza nyine kugira ngo tumufashe no kubikumira, ariko noneho we ntiyabyubashye. Hari ibindi bibazo yarasanzwe afite mu rwego rw'ubutabera? Ngira ngo niwe wabyivugira, ntabwo jewe nabimuvugira. Ubu aracyari mu maboko yanyu cyangwa mwarangije kububaza mwamurekuye? Yego, aracyari kumwe n'umugenzacyaha. Umuvugizi w'ubugenzacyaha mu Rwanda avuga ko Pasteur Greg akirimo gusubiza ibibazo by'ubugenzacyaha, gusa ntiyavuze ibizakurikira ibazwa rye. Itangaza abanyamakuru basigaranye ryateguwe na Pasteur Greg Shofu rivuga ko nyuma y'aho Radio Amazing Grace ifungiwe ndetse n'insengero zabo zikugarwa, bafashe icyemezo cyo kwimukira muri Uganda. Uyu muvugabutumwa yavuga ko bagomba kwimukira mu gihugu cya Uganda muri kwezi kwa 10 kuko urwego rushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda rwanze kongera viza zabo. Pasteur Shofu yongeyeho ko nubwo bagiye bari bagifite imanza mu nkiko zo mu Rwanda nk'uko itangazo bisobanura. Radio Amazing Grace cyangwa ubuntu butangaje yahagaritswe mu kwezi kwa 4 k'umwaka ushize n'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere nyuma y'aho iradiyo itambukije ikiganiro cyayo cyatambutse mu kwezi kwa 1 k'umwaka ushize 2018 cyaje gufatwa nk'igitesha agaciro umugore. Urwego rw'igihugu ngenzuramikorere RURA rwari rwahanishije Radio Amazing Grace gufunga by'agateganyo iminsi 30 idatambutse ibiganiro ndetse no kwishyura amande ya miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda ndetse igasaba imbabazi Abanyarwanda. Urwego rw'igihugu ngenzuramikorere rusobanura ko ibi bihano bishingiye ku mpamvu z'umutekano w'igihugu no kutubahiriza amahame y'umwuga w'itangazamakuru. Nyine radio ubuntu butangaje Pasteur Greg Shofu yakunze kumvikana mu bitangazamakuru avuga ko yarenganye ndetse ahitamo kurega guverinoma y'u Rwanda mu nkiko.
urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yaregeyemo bwa mbere rwanzuye ko atsinzwe, nyuma yitabaza urukiko rukuru narwo rwaje kwanzura ko atsinzwe. Umucamanza mu rukiko rukuru yari yavuze ko mbere y'uko umuyobozi wa radiyo ubuntu butangaje yitabaza inkiko yagombaga kubanza kubahiriza ibyo yasabwaga na RURA, birimo gutanga amande ya miliyoni 2 mu mafaranga y'u Rwanda, kujya kuri radiyo agasaba imbabazi abanyarwanda ku by'umuvugabutumwa Nikora Niyibikora yari yatangaje, ndetse no guhagarika radiyo iminsi 30 nk'uko yabisabwaga. Ni icyemezo cyababaje cyane Pasiteri Shofu avuga ko radiyo ye yahagaritswe kuko yanze kwemera icyaha atakoze, kandi ko icyemezo yafatiwe ari icya politike aho kuba ubutabera. Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rubarura amaradiyo 38 akorera mu Rwanda, harimo radiyo Amazing Grace yamaze kwamburwa uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda kuva mu kwezi kwa kane umwaka ushize 2018, na radiyo BBC Gahuzamiryango itacyumvikana kuri FM mu Rwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bita Tura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku Cyumweru. Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU ryita impunzi ku isi RCR asaba ko hafatwa ingingo zihutirwa kugira ngo haboneke inyishu ku kibazo c'abavanwa mu vyabo n'intambara bakomeje kwiyongera, kimwe n'abimurwa n'ibiza n'inzara idahera. Ivyo Filippo Grandi yabitangarije Geneve mu Suisse mu ijambo ryo gutanguza inama izomara indwi yiga ibibazo vy'impunzi. Inkuru y'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Suisse Lisa Schlein, muregezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Umubare w'abavanwa mu byabo umaze kugera ku bipimo bikabije. Mu myaka mike ishize abantu bagera kuri miliyoni 71 bavanywe mu ngo zabo. Muri abo 1/3 ni impunzi, abandi bakaba mu nkambi ziri mu bihugu byabo. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi Filippo Grandi yavuze ko ikibazo cy'abavanwa mu byabo cyabaye ingutu kurusha uko cyari kimeze mu mwaka w'1951. Muri icyo gihe niho umuryango w'abibumbye wemeje amahame yo kurengera kandi no gufasha impunzi amamiliyoni zari zarokotse amahano yo mu ntambara ya kabiri y'isi. Filippo Grandi yavuze kandi ko kurinda umutekano w'impunzi nabyo bitoroshye, yongeraho ko muri iki gihe isi ihanganye n'ikibazo cy'impunzi n'abimukira. Umuyobozi wa HCR yavuze ko gushyira mu gatebo kamwe abimuka ku mpamvu z'ubukungu n'impunzi bituma bitoroha gucungira neza umutekano abahunga intambara, itotezwa n'imidugararo. Mu cyumweru gishize yavugiye i Mexico ko yabonye ingero z'impunzi zashoboye kubana neza n'abazakiriye, ariko n'ubwiyongere bw'impunzi zituruka mu karere ndetse no muri Afurika. Kuramira ubuzima, ubusugire n'uburenganzira bw'abimuka bigomba gushyirwa imbere, kimwe no kurinda umutekano w'abahunga bafite koko impamvu zigaragara. With valid claims. There and elsewhere, legal ahariho hose amategeko arengera impunzi agomba kubahirizwa kugira ngo zidahohoterwa. As substitutes of migration channels. Filippo Grandi yavuze kandi ko ihinduka ry'ibihe naryo rituma abantu bakurwa mu byabo, kandi ibyo biza bitarabagaho igihe amategeko arengera impunzi yashyirwagaho umukono. Kuri we rero ngo ibiza bikomeje kuba intandaro yo kuvana abantu batagira ingano mu byabo. Ihinduka ry'ibihe risigaye rifite uruhare mu kuvana abantu mu gihugu kimwe bajya mu kindi. Ibyo bishobora guturuka ku biza cyangwa se ku ntambara n'imidugararo. Hari n'igihe bishobora guturuka ku mahano atewe n'abantu ubwabo.
uko biri kose abari mu kaga bose bagomba gutabarwa. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi Filippo Grandi yarangije avuga ko mu mezi abiri ari imbere ateganya kuzatumiza inama mpuzamahanga iziga ku kibazo cy'impunzi, ikazibanda cyane ku bavanwa mu byabo kubera ko ari ikibazo gihangayikishije isi. Arakoze mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Radio Ijwi ry'Amerika